Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye ikaze. Ndabakengurukiye cane. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke zimwe mu ntwazangabo zo mu gisirikare c'u Burundi zaranse kuja kugwanira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Intwazangabo zitatu z'ipete rya majoro zaranse kujana amakompanyi yazo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo biciye mu kinyegero baciye ku ruzi Rusizi. Basavye ko bagenda neza mu rugendo rwerekeza muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Baciye bahagarikwa ubwo nyene baca bajanwa mu kibanza gushika ubu kitazwi. Ivyo vyabaye kuri Uwimana uheze. Abasirikare b'Abarundi twabajije mu ikambi ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga ko abasirikare batakigira morale. Bavuga ko atana kimwe kibatera intege gituma bajabuka mu kinyegero bakaja gupfa batanazwi. Basaba ko hoba umuco usumbirije n'intunganyo nziza nk'uko biri kuri bene wabo barungikwa mu ngabo z'akarere ka EAC. Icegera c'umukuru w'iyo kambi ntaco yashimye kuvuga kuri ayo makuru. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Rutana abakozi babiri ba OBR barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR mu Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi aribo bitwa Berekimasi Nshimirimana ndetse na Fulgence Niyongabo bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Rutana kuva ku mugoroba wo kuri uwu wa kane hafi isaha 2 z'ijoro kuko amasoko mu buyobozi bw'ibohero mu Rutana bakurikiranwa mu rubanza rw'abadandaza 14 bari barishe igice c'ibidandazwa vyabo. Abo bakozi ba OBR bagirizwa kuba barabifashijemwo, aho rero bakagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize iyi nkuru ivuga ko mu ikambi haye indaro impunzi y'Induta mu gihugu ca Tanzania ariko hibonekeza ubukene bw'abigisha. Mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania igisata c'indero kirabangamiwe cane. Haribonekeza ubukene bukabije bw'abigisha muri iyo kambi ariko yari ifise ishure rimwe ryisumbuye rudende. Ku bwa bamwe mu mpunzi habura abigisha 25 mu gihe abarenga 230 birukanywe mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ese ayo gusa? Ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Utegerezwa gusa kubana natwe hama nyene hakaja aragushikira mu ba mbere kandi ku gihe. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke zimwe mu ntwazangabo zo mu gisirikare c'u Burundi zanse kuja kugwanira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Intwazangabo zitatu z'ipete rya majoro zaranse kujana amakompanyi yazo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo biciye mu kinyegero baciye ku ruzi Rusizi. Basavye ko bagenda neza mu rugendo rwerekeza muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Baciye bahagarikwa ubwo nyene baca bajanwa mu kibanza gushika ubu kitazwi. Ivyo vyabaye kuri Uwimana uheze. Abasirikare b'Abarundi twabajije mu ikambi ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga ko abasirikare batakigira morale. Bavuga ko hatana kimwe kibatera intege gituma bajabuka mu kinyegero bakaja gupfa batanazwi. Basaba ko hoba umuco usumbirije n'intunganyo nziza nk'uko biri kuri bene wabo barungikwa mu ngabo z'akarere ka EAC. Icegera c'umukuru w'iyo kambi ntaco yashimye kuvuga kuri ayo makuru.
haribonekeza ukutumvikana mu ikambi y'igisirikare ya Cibitoke, ikambi igira 112 y'abasirikare bagwanira hasi hagati y'intwazangabo zitegerezwa kuja kugwanya ku rubuga umuhari M23 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ku bw'amasoko atandukanye mu by'umutekano muri iyo kambi yo mu Cibitoke, ahahurira abasirikare baba bagomba kurungikwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bahererwayo imyambaro y'igisirikare ca Kongo hamwe n'inyigisho, ariko bamwe mu ntwazangabo baranga gushora ingabo zabo ku rugamba ruteye ubwoba ku bw'ayo masoko nyene. Ayo masoko akaba yemeza ko intwazangabo yo mw'ikompanyi ya mbere y'ipete rya majoro yitwa Rini yoba yaranse kujana n'ikompanyi yiwe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Izindi ntwazangabo zibiri zaciye zimukurikira, baciye burizwa imodokari bajanwa ahantu hataramenyekana gushika ubu. Ku bw'irindi soko mu gisirikare ryegereye cane iyo dosiye, ivyo biranibonekeza mu basirikare bato bato no mu zindi ntwazangabo, kandi bose ntibabona akamaro ko kuja gupfira ku butaka bwa Kongo ata n'ishumbusho bahabwa. Barataye intege ku bw'ayo masoko nyene. Bamwe muri bagenzi bacu dusangiye urugamba baraguye ku rubuga rw'intambara, ariko uburongozi mu gisirikare buranyegeza amakuru yose ku miryango y'abahisi. Igihugu nta n'iteka giha mbere izo ngabo ziciwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, hagaca hatangwa amafaranga y'intica ntikize nk'ishumbusho ku miryango y'ababuze ababo. Uko akaba ariko umwe mu ntwazangabo twasanze mu ntara ya Cibitoke avugana akababaro. Ishavu ku bw'amasoko atandukanye ribandanya kwibonekeza mu mirwi y'abasirikare bitegekanijwe ko baja kugwanya abaroberi ba M23 muri Nord Kivu. Ikibonekeza kandi ni uko abasirikare b'u Burundi biyamiriza uburyo bwo kwiyunguruza bajanwamwo. Benshi muri bo babona ko kubona bagenda mw'ijoro bakajabukanwa Rusizi rurimwo ingona n'imvubu nyinshi biteye ubwoba. Bategekwa guca mu buce bwa Kaburantwa, Gasenyi no kw'ibarabara ry'I12 ku mutumba Rusiga, Kigazura mu makomine ya Buganda ndetse na Rugombo, bagaca bagira urugendo rurerure n'amaguru. Ku rundi ruhande ingendo bazikora n'amamodokari kugira ngo bashobore gushika mu bice biriko biberamwo intambara barenganye igisagara ca Goma, bikanababuza mbere kwitunganya neza kugira ngo bakore neza igikorwa cabo. Abasirikare b'u Burundi basaba ko hahinyanyurwa uburyo bwo kwiyunguruza batwarwamwo mu gushira imbere ugukurakuranwa kw'indege hagati y'ibibuga vy'indege vya Goma ndetse na Bujumbura, nk'uko biri ku mirwi y'abasirikare bajanwa bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura berekeza muri Nord Kivu mu bikorwa vya EAC. Tubabajije ibijanye n'ayo makuru, abarongoye ikambi y'igisirikare ca Cibitoke ntaco bashimye gushikiriza. Nubwo igisirikare c'u Burundi kiguma kinumye kuri ivyo bikorwa n'urupfu rw'abasirikare baco muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kirabahamba. Kuri uwu wa kane igisirikare c'u Burundi carahamvye umusirikare w'ipete rikuze yaguye ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Kuri uwu wa gatandatu kandi M23 ishobora kwerekana abasirikare b'Abarundi bafashwe mpiri mu kiganiro n'ibinyamakuru watunganije i Bunagana hafi y'urubibe na Uganda, igice uwo muhari w'abagwanyi ugenzura kuva hagati ya Ruheshi 2022 kandi kikaba ari naco kibanza gikuru cawo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Rutana abakozi ba OBR bapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR mu Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, ari bo Berekimasi Nshimirimana na Fulgence Niyongabo, bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Rutana kuva ku mugoroba wo kuri uwu wa kane hafi isaha 2 z'ijoro ku bw'amasoko mu buyobozi bw'ibohero mu Rutana. Bakurikiranwa mu rubanza rw'abadandaza 14 bari barishe igice c'ibidandazwa vyabo. Abo bakozi ba OBR bagirizwa kuba barabifashijemwo, aho rero bakagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ihagarikwa ry'abo bagabo babiri ryoba rifitaniye isano n'ihagarikwa ry'abadandaza 14 n'abadereva, bose baturuka muri komine Giharo, nabo nyene bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Rutana.
Abo bakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta bikekwa kugira uruhara mw'inyerezwa ry'igice c'ibidandazwa biterekanywe n'abo badandaza. Amasoko ari aho nyene akaba amenyesha ko kuva mu gitondo co kuri uwu wa gatanu ibiro vya OBR muri iyo komine vyari vyugawe. Abadandaza bategerezwa kuva igiharo baja mu Kayogoro mu ntara ya Makamba zihana imbibe kugira ngo baje kwerekana ibidandazwa vyabo, ikizingamika ibikorwa vyabo. Urubanza rw'ikibiriraho aho ruzosasa umwanya uwo ari wo wose kugira ngo abo bakozi babiri ba OBR bashengezwe ku bw'amasoko yegereye parake ya Rutana. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.